haleluya. None Mana kigisabisho cy'uyu yanditse Zaburi nagomba kibe kuri urugwaruka ngo abagarutse abahindukiye abari i Siyoni abatahezi Babuloni raboya tugomba mwami kigisabisho ni kimwe tumere nk'imigezi y'Inegevu tumere nk'imigezi y'Inegevu tumere nk'imigezi y'Inegevu. Oh, hallelujah. Jambo ry'Imana tugiye kuganira ko dufatiye muri Zaburi. Zaburi igice cha 126 niyo tugiye kuganira ku majambo y'Imana handitswe. Igice c'126 turasoma yose kuko sininiya. Indirimbo yo mwiduga. Hamwe Uhoraho yagarukana ab'i Siyoni bari barambukanywe ari nyagano. Twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenga twenga. Ndindimi zacu zarimo indirimbo. Ico gihe mu mahanga baravuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye. Natwe tugize gute? Turanezerewe. Uhoraho abambukanywe ari nyagano utugarukane. Tumere nk'imigezi y'Inegevu. Ababibabarira bazokwimbura banezerewe. Naho umuntu agenda rirasohoye imbuto azogarukanya n'akanyamuneza azanye imbambo ziwe zivyimburwa. Imana nishimwe. Turagushimiye Mana nkuru yo mw'ijuru. Ndagushimiye Mwami riteka wongeye kuntera kubona Mwami urugwaruka runyotewe rufise inzara n'inyota vyo kugororoka. Turashimiye Mwami indirimbo Mwami zerekanye ibiri mu mitima yabo. Turashimiye indirimbo Mwami zerekanye intumbero yabo iyo baja niyo bavuye. Haleluya. None rero Mana nkuru warakoze kubagarukana ukabazana iwawe ukabazana mu ngoro yawe bari i Siyoni. Amena. Nico gituma Mana twanezerewe na zirya ndirimbo z'i Siyoni ziriko zirarimba ng'umuriro wa Pentegoti uracyariho n'ubu uracyariho nanjye ndabishingiye intaho uracyariho. Nico gituma mpagaze aha Mana ku muriro wa Pentegoti ukiriho. Rabaito. Haleluya. Nushimwe Mwami. Nuhabwe icyubahiro Mana yo mw'ijuru. Turagukengurukiye. Haleluya. None Mana kigisabisho cy'uyu yanditse Zaburi nagomba kibe kuri urugwaruka ngo abagarutse abahindukiye abari i Siyoni abatahezi Babuloni raboya tugomba Mwami kigisabisho ni kimwe tumere nk'imigezi y'Inegevu. Tumere nk'imigezi y'Inegevu. Tumere nk'imigezi y'Inegevu.
Oh, haleluya. Urugwaruka bab'imigezi bab'edekano zo kwaroza iki gihugu kimeze nka Negebu. Haleluya. Naitetoria. Yesu nushimwe, Yesu nushimwe, Yesu nushimwe. Nagusavye ngize iminsi ngusaba ngurugwaruka bamere nk'imigezi y'Inegebu. Rabotia karandia melteseido. Urakoze Mana, ndagukengurukiye, ndavuze urakoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amena. Haleluya. Ngaha izaburi itwibutsa ingene ab'Isirayeli bari barambukanywe bajanwa n'inyagano bakugwa mu gihugu cyiza, cya gihugu Imana yahora yiyerekaniramwo, cya gihugu bahorana ubwiza bw'Imana butwikiriye ingoro y'umwami. Ab'Isirayeli bose bakavuza impundu. Handi Imana yakorera ibitangaza n'ibimenyetso. Harya hantu bakora ibyaha bajya kure y'Imana basaba ibigirwamana, Imana iravuga ngo singomba kugumana n'abantu basenga ibigirwamana ngahantu hera. Irabirukana. Ituma Nebukadineza araza arabajyana. Imbere y'uko bajyana haje intumwa zikomeye, haje abavugishwa n'Imana bahambaye nka Yeremiya, nka Nzuze, nka Yesaya. Baza kubabwira bati niyo mwakomeza gusenga imana zitari Imana, Imana izobarungikira. Natanga ndiko ndasema amajambo ngo intumwa yayo, ngo intumwa yayo, ngo ntuze Nebukadineza. Nasomye Nebukadineza intumwa y'Imana. Ndatangana muri kuko yakoze icyo Imana yagomba, kuko Imana ntiyemera ko mu ngoro yayo haza ibigirwamana, ntiyemera ko mu ngoro yayo haza badasenga Imana. Imana igomba kuba abajya mu rusengero rwayo, cyane cyane nk'abajya bahagarikiye bitwa abakozi bagendera mu kugororoka kw'Imana. Hanyuma rero niho rero imaze kubona bakobanse, Imana rero irababarira. Yeremiya irababarira ngo muzotwagwa i Babuloni, muzogenda munogo w'amaso, muzogenda muboshwe. Bagatwenga igitwengo kikajya hejuru n'abagasenga Imana. Yeremiya aravuga ngo arasenga Imana ngo Mana, uyu mutwe wanje wuzura amosozi, ndire ubwoko bwawe, kuko Imana yaramuberetse muri kazuza ingene bazohava bagenda bafashwe ari imbohe. Hanyuma rero ngo akagira na sena, akakira intuze, akakira intuze ngo akagira ibintu ngo vy'ingogo bijya bohesha ingiyo zirima, akabitwara kwizose akazunguruka mu gisagara, akagira ngo uku ntimutangare, uku niko muzogenda muboshwe mutwawe i Babuloni. Bagatwenga bagahwera. Hagahaguruka izindi abandi bavugishwa mu binyoma, bakavuga ngo ntababeshe, ngo ntababeshe, ngo ntababeshe, ngo hiye ingoro y'Imana ngenise, ngo hiye ingoro y'Imana ngenise, ngo Imana ntizoyirekura, ngo ntimubone ingoro y'Imana. Abantu ngo ni koko, ngo Imana ntizorekura iyi ngoro. Ijya ingoro itarimwe imitima igororoka, si ingoro n'amasenga y'abadayimoni. Ingoro Imana igombamwo ibirimwe imitima yera dereri. Iyo niyo ngoro ingomba. Waruka rwacu mwebwe muzodusubirire. Ingoro y'Imana iraranga ubwiza bwayo, irangwa no kugororoka. N'ahandi naho biba bite ndiba ari ingoro y'Imana. Hanyuma rero arababarira byinshi, ntibamwemeye. Araruha rero igihe kirashika, ngo igihe gishitse Nebukadineza araza, afata umwami amunogora amaso n'abahungu biwe bose, afata abambika ingoga arabatwara. Igisagara cy'i Yerusalemu acanda umuriro, arakidomeka, cyose kirasha, aragenda abatwara i Babuloni.
bagenda i Babuloni. Bashitsi Babuloni barababara cyane, bagira umubabaro ntangere, umubabaro uhambaye. Bari bahenzwe n'abakamenyi. Hariho bakamenyi iyi myaka bariko barahenda abantu, bakabahenda abantu, bakabereka gutamba ariko ntibabereke kwihana, bakabereka kuririmba neza ariko ntibabereke kwihana. Muntu Imana kimutungana kwihana. Rwaruka rwacu turabakunda cyane, mukurikira iyo nzira. Murabyumvise ishengero rya Pentecote ikiriranga ni muriro wa mpwemu yera, no kwihana no kugendera mu kugororoka. Niwo muriro w'ukuri, niyo mpwemu y'ukuri. Yesu nashimwe. Ubu turiko turavuga ubutumwa bwiza buzana abantu bagakiza, ariko hari bakamenyi hambavu baza babesha abantu, bakabesha abantu, bakabemerera imigisha, bakabemerera guhezagirwa, ariko bagahezagirwa batabemereye kwereka umutima w'Imana. Nabonye wigisha ariko rigisha rya jambo ryo kwanduza yemwe ryo kwa Yakobo, hamwe yagenda kuri cyambu cya Yaboka, ariko arasenga aravuga mu marayika arazarani baranigana ngo kwiherezo ngo aragira ngo ndaguhezagire ngo kugira ngo uhezagire ngo witwa ngo nitwa Yakobo. Hanyuma rero ngo aravuga ngo heri buntu cyitwa Yakobo, ngo ashaka ngo arenga Peniyeli, ngo arenga Piniyeli, ngo izuba rirarasa. None ngo izuba rirarasa kakazugira karonke, izuba rirarashe yantuze ugomba uhabwe inzu, izuba rirarashe ugomba uronka umuduga. Ariko imbere yuko rirasa habanje kubiki, kuyihana witwa nde. Niyo nari ntegereye, ariko arababarira aki intuzi izuba rirarase kakazura karonse, izuba rirarashe wa mudugura uronse, izuba rirarashe bya bindi byose warondera birabironse. Oya, mbere yuko rirasa habanza kunigana no mu marayika, ugaca bugufi ti ego mendemeye ndigisuma kwacica neza. Yesu nashi ndiko ndavuga rero bakamenyi niyo bononeye Yeremiya, ariko mu izina rya Yesu nta kamenya azohagarara imbere y'umuriro wa Pentecote. Bangahe mu byizeye? Yesu abambezagirire, Imana nishimwe. Hanyuma rero bagiye hariya bagize umubaro ntangere. Hari Zaburi ivuga neza, ivuga ku bw'uyo mubabaro. Igice 130 lituri kuri 137. 137 hari igice kibivuga neza umubabaro bari bafise, wari umubabaro ukomeye cyane. Uyu yari kororezi mu mubabaro bari bafise. Mwahabonye ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, mbereka tugaturika tukagera gute, tukarira twibutse Siyoni. Ku biti byaho niho twahora tumanitse inanga zacu, abatwambukanye turi nyagano batugombera kw'indirimbo aho hantu, abatugaraguza agati batugombera kwa kanyamuneza, bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Mbega tworirimba duti indirimbo z'Uhoraho turi mu mahanga. Yerusalemu we ninakwibagira, n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagire gukora, n'ururimi rwanje rumatane n'amangange nintakwibuka, nintagukunda Yerusalemu ngo ndaharutishe ibinezereza vy'akanyamuneza vy'agahebuza. Imana nishimwe. Ngo ku nzuzi zabo z'i Babuloni bahora bicara bakagira gute, bakarira. Yego, ngo inanga zabo bari barageze gute, bari barazimanitse, ntizari zikivuga. Aho inanga zacu, ayo majwi yacu ariko aravugira i Siyoni ahera hahera. Ashise hatera aya majwi ndacakimaze.
inanga ikimanikwa bigaca bigenda. Sinzi ko mwari datse hajya muri ya Zaburi 126 umunsi ngo bavayo kindi bumvise gitangura gushururuka niki, kindi gitangwe cyatuwe ngo gushururuka niki, ibitwenge twenge niki, ni indirimbo mu kanwa kacu. Haleluya. Inanga zari zigize gute? Inanga zari zigize gute? Zari zimanutse. Haleluya. Hanyuma rero uyu yanditse rero Zaburi niwe twemenyesheje amagorwa bari bafise hari i Babuloni. I Babuloni igikorwa bakora baraturika bakarira, kuko hari ukwihana kwari guke, byari byaragoranye cyane, bari nk'umubabaro ntangere. Harya turabona ngo baravuga ngo Yerusalemu we ninakwibagira, ninakwibagira Yerusalemu we, nuko kwanje kwibagiwe gukora. Umuntu yibagiye Imana n'ibikorwa byiwe ntibimenda neza. Aravuga ngo Yerusalemu ninakwibagira ururimi rwanje rufatana n'amangage. Umuntu yahora aririmbira Imana ntaririmbira Imana camera nk'ikiragi mu buryo bw'impuhemu. Rero ngaha iyi Zaburi yerekanye umubabaro bari bafise, ariko naharuko hari abantu gusa bari bahowe kuko atakundi bari mu kivungi, bajanye nabo bagumanye n'Imana. Abo bantu murabizi, bamwe muribuka Daniyeli. Naharuko Daniyeli hari i Babuloni ntiyagiye kurira, yagiye gukora iki? Yagiye gukora iki? Yagiye gusenga no kunezereza iki? No kunezereza Imana. Daniyeli, Shadrake, Meshaki, Abenego n'abandi. Hari abandi mu kwibuka n'abandi ba Esiteri, encore bande ba Ezira, bande ya Nehemiya, bande Mordekayi na mwene kuriya. Bana batari bakeyi bariyo. Abo ntibagumye barira, bagumye bapfukamira Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Nagomba mvuga rero ngo hari abantu bahagarara nk'abahizi, hari abantu bahagarara mu bikomeye, bahagarara nk'abahizi. Nagomba namwe naho vyomera bite, muze muhagarare nk'abahizi. Imana ibahezagire, muze muhagarare nk'abahizi cyane bafise inkomezi. Yesu nahabwa icyubahiro. Hanyuma rero Daniyeli musanzwe mubizi yuko yafashe pozisiyo kutihumanya naho yari Babuloni, kugezaho bangize ngo gusenga ntikwemewe, ariko aravuga ati sinzoreka gusenga. Daniyeli rero musanzwe mubizi yuko ubuzima bwiwe yagumye yerekana Imana. Hanyuma rero kandi Imana barayibonye biciye muri Daniyeli. N'abandi ba Shadrake, ba Meshaki, ba Abenego, n'abandi ba Esiteri, ba Mordekayi, barya abandi bose bagumye berekana Imana. Barya bose bari barongowe n'ubushobozi n'ububasha bwa Mpwemu Yera, barabishoboye. Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero nagomba kuvuga umwe muri bo bose ikintu bama bibuka cyabatera umubabaro, nuko batakaje ingoro y'Imana y'i Yerusalemu. Nicyo kintu cyari kivize ingorane. Nicyo gituma ndavuga ngo Daniyeli ngo igihe asenga idirisha ryiwe rirabi Yerusalemu, ngo amadirisha yamagize ate, yama yuguruye, ukamenga arahabona naho hari kure cyane, ukamenga arahabona. Haleluya. Nicyo nawe bigomba kukwiruka kukwereka, mbega idirisha ryawe ryuguruye riraba hehe? Idirisha ryawe ryuguruye ryama riraba ryuguruye mu isi? Idirisha ryawe ryama ryuguruye riraba hehe? Umuntu w'Imana akwiye kugira idirisha ryuguruye riraba mu ijuru. Haleluya. Aho abonera ijuru. Erega umuntu w'Imana ijuru rirakinguka, akaronka ukadirisha gatoyi, akauvertire, akabona kwa data mu ijuru. Haleluya. Kuko afise umutima ugize ute?
utunganye, ufise ishirahamwe n'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Hanyuma rero ikintu cyose cyabanezera mu bugingo bwabo kwari ukwipfuza Yerusalemu. Nehemiya yakora ibwami, yari umwentanda w'ibwami, ariko ikintu gikomeye yama inkuru yama arekute y'ivy'Isiyoni, y'ivy'i Yerusalemu, ngo yumvise abantu bagiye ca batuma kati ngwa hano mu mbarira gakuru, bakavuga ngo mbega yamasigarira yasigaye abamenywa mezate, bakavuga ngo barya baragowe bari n'ibiteterwe, kandi urusengero ruracyabomotse kwa kundi rwarahiye, n'amarembo yarahiye, ibintu byose ubibonye, bari mu mubabaro mwinshi, bari n'ibiteterwe abasigayeyo. Nehemiya ngo agaca afata umwanya agasenga nk'umunsi, ngo afata umwanya imbere kujya umwami, ngo yasenze amezi 4 apfukamye kugira ngo aze kubarira umwami, ngo umwami yongere amurekure agende gusubira kubaka Yerusalemu. Kandi byarashobotse, Imana nishimwe. N'abandi inkuru yabo bamaga kumbura kubona Yerusalemu, umunezero wabo bakumbura kubona Imana. Hanyuma rero amasezerano bari barasezeraniwe, ngo barafise nk'isezerano, bari bafise isezerano rikomeye. Nka Daniyeli nibaza yuko igihe Yeremiya yariko aratanga ubuhanuzi avuga ngo muzojyanwa i Babuloni, ariko mugashika i Babuloni muze muhakunde, muhasengere, murime, mwabire, muvyara abana, kuko inyuma y'imyaka 70 Imana izobagarukana ahantu. Hanyuma rero iryo jambo rero Daniyeli yama iminsi yose aharura agira abona hasigaye umwaka nguko maze imyaka 3. Imyaka 3 Imana ishimwe, hasigaye imyaka 67. Kongera kaharura hasigaye imyaka 50, hasigaye imyaka 40, kugeza aho umunsi ngo yabona ku imyaka ikwiye. Daniyeli nagoma ndahabereke Daniyeli. Haleluya. Reka nagomba natwe ugwaruka ushengero ry'Imana tuze turaharura iminsi, duharura ibihe aho bigeze, ndituzi itariki, ariko ibiranga biri hafi. Yesu nashimwe. Daniyeli igice ciwe ca 9. Daniyeli igice c'9 niho dusoma ingene Daniyeli yama imbere y'amaso y'Imana ariko araharura ibihe. Ndiko ndavuga ngo Yerusalemu bambe ngo kunzuzi z'i Babuloni ntiyarabarira gusa, hariho n'abariko barasenga Imana. Igice c'9 umurongo wa mbere. Mu mwaka Dariyo mwene Asuwerusi wo muryango w'Abayuda yimiswe kuba umwami w'igihugu c'Abakaludayo. Muri uyo mwaka wa mbere ari ku ngoma, jewe Daniyeli namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu hazomara imisaka, ko ari imyaka 70. Ariyo nyene ijambo ry'Uhoraho ryavuze arivugishije Yeremiya. Mbanga amaso umwami Imana kugira ngo niyegurire gusenga no gutakamba nisonzesha nambaye amagunira, nsenga nisize umunyota, nsenga Uhoraho namwenuko. Daniyeli yamaharura ibihe n'imyaka amaze kubona nk'akarorero haheze imyaka 35. Dusigaje igice cy'inusu. Ijambo ry'Imana ryaravuze ntirizobesha, tuzosubirayo. Haleluya. Nagomba namwe mwame muza muraharura ibintu mwame yavuze bikwiye kuzokoreka imbere y'ukwaza, uce wite guta umwami ari hafi. Haleluya. Imana nishimwe. Nagomba kandi nsubira inyuma kuri Yeremiya igice ca Yeremiya igice ca 29. Subira inyuma nkaratasi ngeyi Yeremiya igice ca 29. Yeremiya igice ca 29
Tere ku murongo w'icumi. Yeremiya igice ca 29 umurongo w'icumi. Kivuga kubwo amasezerano. Haleluya. Umurongo w'icumi. Kukuku ariko uhoragize. Ati imyaka 70 niyarangira muri Babuloni. Haleluya. Nzobagendera. Aragahezagirwa. Nzobagendera. Mbashitse ku ijambo ryanjye rimeze rite. Amena. Haleluya. Abafise ikirundi iri jambo ryaranezereye. Sinzi ko no mu Gifaransa muvuze gutyo. Mbashitse ku ijambo ryanjye rimeze gute. Ryiza. Mbagire gute. Mbagarukana iki. Amena. Ndimuhasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 14 umurongo wa 3 ndimuhasoma ingenda bavuga ibihari. Ibimuzimene yagira ngo harya muri Yohana 14 umurongo wa 3 agira ngo nanje nzogaruka kugira ngo ndabajane mube aho ngize gute. Aho ndi nisezerano ry'igitangaza. Mu majambo turyohera ndari turyohera ngiryo. Kwimana izohabirite izoza kutujana ahiri natwe tugire gute. Iri nisezerano ry'igitangaza. Haleluya. Nkaha Yeremiya nawe ngo yari yaragize ngo Imana yavuze ngo nzobagendera. Mbashitse ku ijambo ryanje ryiza. Amena. Haleluya. Imana izotugendera. Bantu Imana gwaruka gwacu muri imbere yacu. Imana izobagendera. Imana twese izogira gute. Izotugendera. Bakozi Imana bagende banje. Imana izogira ite. Izotugendera. Idushitse kwiki amasezerano jambo ryiza. Tuzogenda kubana nawe. Aragahezagirwa. Hanyuma Yeremiya rero niyo yari yaravuze amajambo. Ariko yenduze ye Daniyeli karagahungu k'imyaka 16 igihe ngo yava hari Babuloni yarafise imyaka 17 byose ashira mu mutwe byose ashira ku mutwe. Namaneze w'ikiremba mbonye ugwaruka rohari ntibajya barimwo ba Daniyeli. Ngacanezerwa. Ngaha ndabona ngo ba Daniyeli, ndabona ngo ba Meshaki, ndabona ngo Abenego batibagirwa ibi turiko turavuga. Imana izotugendera. Imana izodushisa ku ijambo ryayo rimeze rite. Nta jambo ryiza ririho mwisi ngo kurorera kuza ku mwami. Yesu abampezagirire. Amena. Ngo abamuziga kw'ivyo bariyeza. Muravyumvise? Abamuziga kw'ivyo byose bariyeza. Niho rero Daniyeli yamahanura. Harura zabona igitigiri kirakwiye. Imyaka 70 irakwiye. Chagenda handa arapfukama. Mana kambari busango utakira Imana isezerano ngo ishitse. Ya myaka irashitse. Turacharindiriye iki. Cya Daniyeli cya gice c'icenda. Haleluya. Imana nishimwe. Nanjye nagomba turindire twizigiye kwisezerano umwami yazosezeranya azotugendera akatujana mu ijuru. Ngaho tungwa Imana iri niho tuzoba. Haleluya. Mwihangane gatoya ngira nshike kuri ya migezi Negebu. Ngomba ndayisobanure neza ya migezi Negebu. Hanyuma rero Daniyeli arasenga Imana. Daniyeli arasenga. Haleluya. Hanyuma rero ngo gusenga na ruhumenga wenyene biramurambiye menga biramunaniuka tumenga mbenga ngira Imana ndiyumva ndumwe
agenda arondera babandi bo mwibanga, bamwe ba Esteri, babandi bane, bamwe ba Moridekayi, babandi bamwe bo mwibanga batavuzwe. Igice c'icumi hajya Daniyeli, igice c'icumi, igice c'icumi warasenga Imana umurongo yereka umurongo wa kabiri. Arasenga kiya gice cyose ngisingira umwanya wo kugisoma. Mu gice c'icumi umurongo wa kabiri, Daniyeli murahafize. Muri iyo minsi jewe Daniyeli namaze amayinga 3 yiramvuriye ntunduye, nta binoboye narya, nta nyama canke vino vyangera mu kanwa, kandi sinaruha nisiga amavuta gushitsa ayo mayinga uko ari 3 yose yarangiriye. Arashishikara arasenga ku murongo w'indwi, biboneka ko yari yaronse ekipe bariko barasengana. Umurongo w'indwi, ni jewe Daniyeli gusa nabonye ibyo vyerekanywe, yamara abantu twari kumwe ntibabibonye, ariko bafashwe n'agatengo gakomeye barahunga barihisha. Jewe nsigara imbere y'Imana. Yari yahamagaye abandi ngo twishyuze isezerano ry'Imana, ngo twishyuze isezerano ry'Imana, ngo twishyuze icyo Imana yasezeranye. Bajya ngaho barasenga, iyinga rirahera irindi rirasubira. Baravuga ati tuzohava Imana ivuze yuko isezeranye idashitsa. Naciye numva kangaha abantu b'Imana ngaha twebwe bo tuwekarero kuba kuno munsi. Uno munsi abantu b'Imana turakwiye natwe kuguma turindira isezerano ry'Umwami. Mwamuraza nk'uko wabisezeranye, mwamuraza. Yesu nahabwe icubahiro. Uyo namubonye rero nk'umuhizi. Icyo duhanaka abantu barongowe na mpwemu yera tukaba abahizi gutyo, vyoba vyiza cyane. Imana yari bafise. Hanyuma rero bavuze ba Ezira nasenga ngo bagire gutyo bazona umwami asohoye icyagezwe. Baravuga ngo abantu bose nibasohoke bagende. Dusome Ezira hajya inyuma ya Zaburi, inyuma ya ntuza ya Yobu, inyuma ya Zaburi, inyuma ya Yobu. Turaza gusoma muri Ezira igice cya mbere, n'inyuma ya Nehemiya, inyuma ya Nehemiya Ezira. Igizima Imana iki ifato ikangura umutima wa ntuze, umutima w'umwami yitwa Kuro. Igice cya mbere umurongo uracyari uwa mbere. Mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi ari ku ngoma, Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Nuko uwo mwami w'Ubuperesi ashinga ko batangaza mu gihugu ciwe cyose, aranavyandika ati Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati Uhoraho nyene ijuru yangabiye ibihugu vyose vyo mw'isi, kandi yangeze ngo ndamwubakire ingoro mu Buyuda. None umuntu wese muri mwebwe wo bantu biwe bose, Imana yiwe nibane nawe, aduge mu Buyuda yubaka ingoro y'Uhoraho Yerusalemu, ariyo Mana iba i Yerusalemu. Ahantu hose ngo hazigaye umuntu bamugire bamurungike icagezwe. Uyo mwami ashinga icagezwe kubasubirayo. Baherere gushinga icagezwe, abantu bose baratangarizwa. Ati umuyuda wese ahari nafata urugendo agende asubire hariya. Baregerana mbere ngo na vya vyombo yari yaranyaze vyo mu ngoro y'Imana vyose arabibahereza. Titwara ibintu vyanyu byose subizaniya mu ngoro y'Imana. Hanyuma rero abantu bagira umunezero, barakorakorana, bose barakorakorana, baragenda batangura urugendo. Umwanditsi yavuze ngo igihe bajayo
bajya basigura Bibiliya ngo igihe bajayo urugendo rwari urw'amezi 3 kugeza canke amezi 4, ariko uyo munsi bavayo nizigiye ko kumbure bitafashe n'amezi 2. kubera iki? bagenda n'umunezero umeze ute mwinshi, bagenda baririmba. mwamvuye ngo indirimbo yo muyiduga, baduga i Yerusalemu bagenda bararirimba. haleluya. turasigirire ya Zaburi 126, dusigirire ya Zaburi 126. nariko ndabarakonta ngene bavuye mu bihugu n'amagorwa bahaboneye, ariko Imana yo mwijuru iragihe kiragera barasubizwa iteka ryo gusubira i Yerusalemu. Imana nishimwe. nkuko natwe umwana w'umuntu azohava asubizwa iteka agasubira ku Mana mwijuru. haleluya. Yesu nashimwe. hanyuma rero ibuyu agice ca 26, cagice ca 26, iyi ni indirimbo baririmba bariko baradugayo. turasoma mu izina rya Yesu. guhamuharo yagarukana Bisiyoni bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. haleluya. ngo bawamenga bariko bararota, bumvise ngo bararekwa ngo gende, ngo bagenda nk'abariko bararota. c'était trop, kugeza bavyiyumvira mu bitima byarasiga ivyumviro byabo, vyari trop kumva ngo subi Yerusalemu, byarabasiga. Imana nishimwe. ngo bari bameze nk'abarota, baragenda rero. ngo icyo gihe ngo ikanwa kabo kari kuzuye ibitwengatwenga, ngo indimi zabo ngo zaciye zuzura mu iki indirimbo. zananga zigize gute? ziramanutse. Yesu nahabwe icyubahiro. baza bumva bariko baratazira Uhoraho batabizi. umuntu ava kwihana akaronka agakiza, ndi ubuyobe bw'indirimbo zivuye. iyo umuntu aronse agakiza aza yumva indirimbo zururuka, ndawe ugusaba ngo ugende uririmbe, wewe uravyiyumvamwo ko wumva yuko ishimwa ryuzuye akanwa kawe. Yesu nashimwe. hanyuma rero icyo gihe rero ngo Abisirayeli bose bari bafise umunezero utovugwa. hanyuma rero baravuga rero harya ngo amahanga ngo ariko arabyitegereza, bariko baragenda barongoye bagende baravuga Siyoni, abaritegereza amahanga barabaraba ngo yo, ngo ariko Uhoraho yabakoreye ibikomeye, ngo ariko Uhoraho yabakoreye ibikomeye. amahanga bariko baracamwo ngo Uhoraho ngo nukuri yabakoreye ibikomeye, nabo ngo bakitabira ngo ni koko Uhoraho yagize gute? yadukoreye iki? andi kuri ishengero ry'umwami ni kuri mwebwe ubwoko bw'Imana. mbega Uhoraho yadukoreye ibikomeye? mbega twaragarutse kwa data. umuntu mu buzima bwiwe yagiye kure y'Imana, yarangaye. ni nguko bangaye bagatwagwa i Babuloni bakaja mu marira, ariko wagarutse yaragize amahirwe. none rero gwaruka gw'Imana mwega muri imbere yanje, mbega urumva ko Imana yakugarukanye? Imana yakugarukanye bangaye wumva ko mwagarutse kwa data. Imana nibambezagirire. haleluya. nanje umwami yarangarukanye. twese babaraha mubona bari imbere yanyu, Imana yaratugize gute? yaratugarukanye. none tugize gute? turanezerewe. yadukoreye ibikorwa bikomeye, turanezerewe. bangahe munezerewe nganje? haleluya. Imana nibambezagirire, turanezerewe cyane. haleluya. Imana nishimwe. ni Imana yo mwijuru, nibyumve ko tunezerewe. dusome ujye mirongo kandi ukurikira umurongo wa 3. ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. umurongo wa 4 rero hacatangura rero kavuga ngo Uhoraho n'igisabisho. Uhoraho abambukanywa ari nyagano, utugire gute? utugarukane tumere nk'imigezi y'Inegebu.
Imana nishimwe. Iki ni igisabisho cy'abo Bisirayeli bashitse hariya bagarutse deja baza bari Kanani bari Yerusalemu bakomeje igisabisho ngo tugire gute, ngo tugire gute, utugarukane kandi baza bariho. Yagomba iki twaragarutse, ariko n'imitima yacu yose igira ite, imitima yacu yose igira ite, imitima yacu yose igira ite. Erega umuntu aragaruka atagarutse, erega umuntu aragaruka kugira ngo anezereze isosiyete, ariko tugomba kugaruka n'Imana ibibone ko n'imitima yagarutse. Haleluya! Imitima yose igaruke ku Mana, ivyiyumviro byose bigaruke hehe? Ku Mana. Ave muri bya bihugu by'i Babuloni. I Babuloni hari hasize ibintu z'agatima, i Babuloni hari hasize ivyizigiro by'ibindi bintu. Ariko ubu none agira ati umuntu ubu nagaruke wese ukangana n'umutima ugaruke, ndagaruka umubiri gusa wonyene. Hanyuma rero ngo utugarukane, ariko mu kugaruka cyane si kugaruka bihagarare ngaho, si ukugaruka ngo bihagarare ngaho. Hari ikindi yivuzwe ngo tugire dute, tugire gute, tugire nk'iki, nk'imigezi y'iki y'Inegevu. Amena. Inegevu ngo kari agakontre cyangwa agakwanya ka Isirayeli kari muri side, kari desertike. Ako gantuze ako gakontre ntikaba mu kintu, kari kumye. Ariko bakora iki? Bavukura hariya ruguru y'amazi yari hariya kuva muri ntuze, kuva hariya muri ntuze muri Yorodani, barazana iyo migezi, barazana ngo imigezi minini kandi barayigira ngo iri betone kugira ntiyagira amazi atakara adashitseyo. Baca basavya muri nyakantuze, muri nyagakontre, barasavyamo bararimamwo ngo hagakuvura hegitara, sindabizi igihe hegitara ibihumbi ijana. Murabyumvise? Hegitari ibihumbi ijana vyariko birarimwa. Aho hantu ngo hamera ingano, hamera ibiti vy'ivyamwa, ingano zinusu ziribwa muri Isirayeli ziva muri ako kantu bakwegeyemwo amazi, kare katarimwa kabugaragwa. Ariko noneho bazana iki? Imigezi kano ziva hariya zigitangaza zikomeye, atari zimwe twebwe bakwigesha isuka amwe agahera mu nzira. Byose yashitse muri Isirayeli. Nico gituma rero ijya kugakontre gaca kabamwe ingano nyinshi. Urumva kandi te ingano zimwe muri Isirayeli zose ngo inusu yose yimbugwa muri ako kantu, kuko kakwegeye mwiki, kakwegeye mwiki imigezi. None baravuga ngo ubu rero ntitupfa kugaruka gusa, tugombe tumera nk'iki, tugombe tumere nk'iki, tugombe tumere nk'iki, nk'imigezi. Amena. Ivuye hehe? Ivuye hehe? Ivuye kure iJinegevu. Yesu nahabwa icyubahiro. Warukana abakunze, ariko ngomba ndabasige nk'imigezi muri iki gihugu, muri intara yacu. Amena. Ngomba mumere nk'imigezi. Nanezerewe, nashimye Imana kubona ngene ijuru ryabagarukanye ku Mana. Muri abantu b'Imana ndabitegereje, murabona ko munezereje. Muri abantu b'Imana womenga no hita nonohora ndaraba. Amena. Imana nishimwe kubona abantu bagarutse ku Mana, ariko bakagaruka bataje nk'ibishusho, bakagaruka n'imitima yabo yose, bakagira ngo babe imigezi y'ukwaroza iki gihugu, imigezi y'ukwaroza ama universite, imigezi y'ukwaroza abantu banyabwenge. Ibi biri mu isi bikwiye kubaroze. Haleluya. Ni mwebwe, ni mw'Imana ndumye ko. Amena. Mumere nk'iki, mumere nk'iki, nk'imigezi mwaroze iki gihugu ko cyo kwimbuka. Haleluya. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Mukumburi Yerusalemu, mukumburi Yerusalemu. Ndazi ko muva mu mihingo myinshi ngaha mu Burundi,
abava imuyinga ugenda imuyinga ukumbura ishengero ry'imuyinga usubiyeyo umere nk'imigezi, abava imakamba abava imuyinga abava ahantu hose mumere nk'imigezi, mugende kwaroza iki gihugu cimbuke, Imana nihabwe icyubahiro. Nicyo twabarondereye, nicyo cyatumye ntibindi nkaza ingomba nsiga abasoda bakomeye muri kiga gisagara bagenda kwaroza imitima iri mu ngorane, iri mu muryano, iri mu bikomeye, tugomba ko bibaroze n'ijambo ry'Imana imigezi y'integebe ikwezwe ivuye muri Yorodani yo mu ijuru idafise origine yaha mu isi. Haleluya! Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Haleluya! Yesu nashimwe. Amen. Irya mirongo ikurikira umurongo wa 5 n'uwa 6 ngo ababi babagira gute? Barira. Bazogarukana bagize gute? Banezerewe, bafise iki? Ivyimburwa. Ababi babarira. Icyo gihugu cyari kimaze imyaka 70. Mushobora kwibaza cyari kimeze gite? Cyari kimeze gite? Amashamba, cyarimwe imitovu, cyarimwe imigunguma, cyari cyarageseye, ariko babwirizwa kurima bakakira bakadefrishisa ikintu cyose, bagakubita amabuye bagakura. Ivyo rero yaramarira, bakiko baramena icyo gihugu yaramarira, ariko bari bafise ikintu kimwe, ko bazogarukana ivyimburwa bikomeye. Haleluya! Kandi harimbutse ahantu hari amaze imyaka 70 hatarimwa, harimbutse. Ariko bwa mbere umuntu yatangura kugira gute? Kurira muri nyamahwa, mu gutema nyamahwa, mu guca mu bindi bikomeye, amabuye amukorogera ibintu byose bimeze nabi, ariko mu nyuma barimbuye. Nanje ndanezerewe, tugiye kwimbura. Haleluya! Mwagwabuka muzogenda kuvuga uri Imana, muzohura n'ingorane, ariko ntimubitinye. Ababibabarira bazokwimbura bafise iki? Bafise umunezero ntangare. Haleluya! Yesu Amen. Yes. Yesu nahabwe icyubahiro. Mwamashi mwebwe bankadrere ndabatumye mu izina rya Yesu, mukangura urugwaruka rwacu rukwiye gukanguka, rube ekipe. Habwiza kuba ekipe, bakaronka ekipe maze itosheje, si kugenda muri indimo y'Uburundi mpaka abantu. Bwa mbere muranyemereye kuba imigezi y'integebu. Haguruka, unyemereye wese haguruka. Amena. Bene data bakozi b'Imana, era urugwaruka ngene rungana. Amena. Tubasengera Imana babedekano zikwiragire mu Burundi, abandi zijabuke no hakurya. Haleluya! Oh, nushimwe mwami wanje, nushimwe nyaguhoraho, nushimwe ngabadekano mwami, ngiyi imigezi igiye kwaroza Burundi. Haleluya! Amena. Roidase. Haleluya! ngabo bagiye kwaroza igihugu. Amena. Uragahezagirwa wa Mana we, uragahoraho, uragashimwa Baba, uragahabwa icyubahiro. Amena. Uragahezagirwa Mana, ngaba mwami, abemeye mwami bagarutse, none bagomba kuguma mwami, ari nk'imigezi y'integebu.
nuko mwami bagende kwaroza igihugu cy'Uburundi cimbuke, igihugu cy'Uburundi cimbuke mana, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Ubakore ibitangaza n'ibimenyetso mwami, urakoze mw'izina rya Yesu Kristo mwami wacu ari mw'ijuru. Amena.